natore intebe y'umwungerera diyoseze nkuru ya Gitega, nzokwama ngahurikirana naryo iminsi yose Eklezia Katolika na Papa umwungere mukuru wayo, icyariho cya Kristu, umusubizi w'umutumwa Petero, akaba n'umukuru w'urunani rw'abepiskopi. Nzosonera ibanga rya Papa nk'umwungere mukuru w'Eklezia ishashe ku isi yose mu gikorwa ciwe cyo kuyiyobora, kandi nzokwitwararika guteza imbere no kurwanira uburenganzira bwiwe n'ubukuru bwiwe. Nzokwemeza nongere nyoboke ububasha n'amabanga by'intumwa za Papa bo bamubereye ivyariho. Nzokwitwararika kurangura n'ubwira ntangere ibikorwa Papa ashinga abepiskopi, ni ukuvuga kwigisha, gutagatifuza no kuyobora igihugu c'Imana mu bumwe, kumwe n'umukuru w'urunani rw'abepiskopi n'abari muri bwo. Nzokwitwararika kusiga mu bumwe bw'Eklezia ishashe ku isi yose, kandi kubera icyo nzokwitangana umwete mu kuzigama iragi ry'ukwemera mu butore bwaryo no mu kuri kwaryo, nk'uko byahererekanijwe kuva ku batumwa. Nongere nitwararike ko ukuri abantu babwirizwa kuzigama no gushyira mu ngiro mu buzima, nk'uko kwashyikirijwe n'abigisha b'Eklezia, gushikirizwa bose kandi bakagusigurirwa. Nzokwakirana kandi umutima kivyeyi abajuragirika mu kwemera, kandi nzokwitanga niziganya kugira ngo bashikirire umwuzurira w'ukuri kwa Eklezia Katolika. Mu kwihweza ishusho ya Kristu, umusaserdoti mukuru kandi w'intahava, nzogendera umutima w'igisabisho kandi mparanire ubweranda. Gutyo nzorangura ubutumwa nashinzwe kugira ngo mu kubakaruro k'ubusho nshobore gukomeza abakristu mu guharanira ubweranda bahamagariwe gushikira. Nzoshigikira indinganizo rusangi y'Eklezia ishashe ku isi yose, kandi nzokwitwararika n'ubwira mu kubahiriza amategeko y'Eklezia, na cyane cyane ayo dusanga mu gitabo cy'amategeko y'Eklezia no mu kwamangaze, kugira ngo ntiyinjirwemo n'inyifato zitabereye. À la gloire de Dieu Tout-Puissant et à la louange de la très bienheureuse Marie, toujours vierge, et des bienheureux apôtres, Pierre et Paul, au nom du pontife romain, le pape François, et de la Sainte Église romaine, en honneur du siège de Gitega qui vous est confié,
nous remettons le pallium pris près du tombeau du bienheureux Pierre pour que vous le portiez en signe de votre autorité de métropolitain dans toute l'étendue de votre province ecclésiastique. ati ku izina ry'Imana rukira byose no kubwo gushemeza umubyeyi mweranda rwose Mariya yambere umubikira n'abera na Petero na Paulo ku izina rya nyir'ubwera na Papa Francisco no ku izina rya Ekeleranda ifise icicaro i Roma kubw'idiyoseze muri Gitega mwaragijwe n'ikimenyetso c'ubukuru mufise nk'umwepiskopi mukuru turabashikirije icyagabo twaherewe iruhande y'uruhavu rwa Petero ngo mucambare n'ikimenyetso c'ubukuru mufise ku mugabane wose w'idiyoseze nkuru. Iki cyakabugabo kirakubera ikimenyetso c'ubumwe n'isangiramutima mufitanye na Papa, kirakubera akagozi k'urukundo kikongerereza inkomezi kugira ngo umunsi w'igaruka no kwishura vy'Imana yacu na Yezu Kristo umwongere w'abungere muze mubashe kugabana kumwe n'ubusho mwashiri umwambaro w'ubudapfa n'uburinahazwa. Que ce pallium soit pour vous symbole d'unité et signe de communion avec le siège apostolique, qu'il soit lien de charité et accroisse votre force, afin qu'au jour de la venue et de la révélation du grand Dieu et du prince des pasteurs, Jésus-Christ, vous puissiez recevoir avec le troupeau qui vous est confié le vêtement d'immortalité et de gloire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tuhejeje kubandika tutakabugabo abepiskopi bari muri iyi ntara abamadiyoseze gukirira iyo diyoseze muri ya Gitega bariko baramukeza. Mbere yashira mu kijurira yashatwomora muri iyo mwuka y'imisa. Baribwira abana muciye mu gitero kimwe muhere mu gitero cyayandi muhejeje hanyuma turi Imana inazo mu ijuru.